Shalom shalom abakunzi b'imigisha Rhapsodie de réalités. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 ukwezi k'umunani mwaka 2026. Je muri kumwe Adel Ange inamugisha. Ijambo twishimikiza uyu munsi. Ntimugire ukuri kw'igice. Turasoma muri Yohana 17 ku murongo wa 17. Uveze mu kuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ukuri kw'ijambo ry'Imana ntuyoborwa n'ivyo umuntu akunda canke ahitamo. Nitwemerera igice kimwe c'ijambo ry'Imana ngo duhakane ikindi. Ijambo ry'Imana n'ukuri kudahinduka, riratunganya, rirahuza kandi niryo kwizigirwa. Ikibabaje nuko hari abantu bavuga ko batemera ibice bimwe bimwe vya Bibiliya, nk'akarorero ukuduga kwa Yesu Kristo mw'ijuru. Umukristo ategezwa kwemera ko Yesu yazutse, akaduzwa mw'ijuru, nk'uko ivyanditswe bivuga. Ivyanditswe biratamura neza ko Yesu yadugijwe mw'ijuru. Mwibuka amajambo marayika yabwiye abigishwa mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo wa 11 ati bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhagaze muri mw'ijuru? Uwo Yesu yabakuwemwo akajanwa mw'ijuru niko azogaruka nkuko mubonye aduga. Ivyo ntivyari ikimenyetso c'ikigereranyo gusa, cari ikintu cabaye koko, ukuri kutavuguruzwa. Umwami Yesu yaduze mw'ijuru, imbere yiwe hari Enoke na Eliya, bompi baratwawe baja mw'ijuru. Ivyo ni ibintu vyabaye koko, bikerekana ko Imana ikora ibintu mu buryo buhuye kandi ko ijambo ryayo ari ryo kwizigira. None nimba umuntu atanguye gukekeranya ku murongo mu ijambo ry'Imana, aho vyogarukira ni hehe? Nimba uri umukristo ukwiye kwizera ijambo ry'Imana ryose. Nimba utizera ko Yesu yaduze mw'ijuru, uba kandi ushize amakenga ku vy'ukuri kw'ijuru. Imwe mu mpamvu tuzoja mw'ijuru nuko Yesu yabwiye se mw'isengesho ryiwe ati data ndashaka ko abo bampaye nabo babahonde ngo babone ubwiza bwanje. Yesu yipfuza ko tubona ijuru kandi tukibonera ukuri kw'ivyo yatumenyesheje. Ashaka ko tugira uruhara muri ivyo bintu, hanyuma tukagaruka hamwe nawe kugira ngo twame turi kumwe na Kristo kandi tugira uruhara mu ngoma yiwe nk'uko ivyanditswe bivuga. Ivyanditswe rero birerekana neza ko ijuru ari ukuri. Ubuzima bwanyu muri Kristo ntibugarukira kuri iyi si gusa, hariho kazoza kamwe nawe. Nico gituma mwemera ijambo ry'Imana ryose, ntimugire ukuri mu gice gusa. Ntimwubaka ukwizera kwanyu ku vyiyumviro vy'abantu, ku nyigisho z'abantu canke ku kwibwira kw'abantu. Nimwakire ijambo ry'Imana ryose kandi mwubaka ubuzima bwanyu ku butumwa bwiza bwo kuri kw'Imana. Twaje muri ca kabiri c'isengesho. Mwami, ijambo ryawe riratunganye kandi riruzuye. Ndaryemera uko riri kose, nta na kimwe nongerako canke ngo nkureko. Nk'ubuntu bwo kugendera mu kuri kwawe no kwizera ivyo wavuze vyose. Ndashingiye ukwizera kandi kw'ijambo ryawe, kuko ari ukuri kandi rikwiye kwizigirwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo. Twakure kuri 61 40 14 14.